dusoma ijambo ry'Imana ry'umugabo bita Habakuki. Usomye igice cya mbere, Habakuki yari umusenzi, Habakuki yari umuvugishwa, Habakuki yari umukozi w'Imana. Tuvuge ngo amen. Habakuki yakorera Imana mu gihe gisa nkaho kigoye, cya gihe twita cyo gukubitika. Burya Imana irashobora kwemera uyikorera kandi warakubititse. Tuvuge ngo amen. Habakuki akorera Imana igihe kirekire, ariko aravye igihe arimwo yigira umugambi wo gusenga. Gwaduga imbere y'Imana afise umutima wikakishije ugumye. Abanyumva tuvuge ngo amen. Habakuki icambere yari afise ibintu yabwiwe n'Imana bimeze nk'amasezerano. Abantu bafise amasezerano tuvuge ngo amen. Uyu munsi ndashaka tuganire n'abantu bafise icyo Imana yavuganye nabo. Nyimba barimo bamvugire ngo amen. Habakuki Imana yari yaravuganye nawe. Imana ivugana amasezerano akomeye, yayandi natwe tugendana, zo kugirira neza, zo kubaka, zo gushitsa hakomeye, zo guhindura ihanga ritavumika, ndetse aho wasuzuguriwe niho zo kubahishiriza. Reka mbabwize ukuri mu bintu nabonye muri iyi nzira y'agakiza, nta kintu kiryoshe nko gusenga Imana ivuga. Abadafise Yesu hari icyo batazi, ntibabona urukundo uhora adukunda. Abantu badafise Imana ivuga baragowe, bagenda nk'imburabwenge, bagenda batazi iyo baje. Habakuki rero agiye gusenga afise amasezerano, ariko amaze igihe kirekire atarasohora. Nimba ari ikintu nabonye kiryoshe, n'igihe utasha Imana mwavuga, utaha wumva agatima uvuga ati basi hoho ndaza kuryama uyu munsi sinzira. Abantu bari hano mwoshingira, iyo utashe Imana yavuze ibintu byawe, kakubwira ngo vyose ndabizi, ariko humura ndiko ndaza. Habakuki Imana yari yaravuganye nawe kugeza aho nawe atamba ngo akabonye ma. Murabizi wavuganye n'Imana, iraje bigenze neza. Duhereze Imana icyubahiro tuvuge ngo amen. Habakuki ageze mu rugo asanga ivy'Imana yavuze binyuranye n'ivyahasanze. We muretse kuvuga amen. Hari igihe Imana ivuga intambara ahubwo ugasanga ziriyongereye, kandi yakubwiye ngo ndahaje. Rimwe twigeze tuja gusenga ku musozi, abantu bamaze kugira mu Rwanda barahazi bitwa Ndabirambiwe. Dusengana n'umupapa yasenze isengesho ryanyoheye. Twariko turirimba indirimbo mwese muzi ivuga ngo mwijuru barakoranye, bariko bariga. Aratubwira ati iyo ndirimbo je bose ndayemera. Turamubaza ati kubera iki? Aravuga ati je ibibazo byanje ntibokwiye kuvyiga imyaka 6. Ati Imana yavuganye nanje haheze imyaka 6, none n'ubu baracavyiga. Basi baze bambwire je ndabakorere devi yayo nkeneye, ibiharuro ndavyikorere bahite bana. Rero iyo tuvuga ngo barakoranye ngo bariko baravyiga, ajya no kwiremesha. Ati gute? Ni question y'igihe gusa, ni question y'iki. Habakuki aracitse intege, ariko arasenga ategereje ikintu yavuga n'Imana igihe kirekire, kandi birivuga ukuri rw'isezerano ritebye bivuna umutima. Umuntu aribaza niyo cyanye si naracumuye byagenze gute. Benshi hano nabonye muri abajene bakiri bato, uzi ikintu gisasije abajene uyu munsi ni ukubona Range Rover iciye ngaho kwibaraba.
duhereze Imana icyubahiro tuvuge ngo amen. Timoteyo we yabwiwe ngo ufatanye nanjye kwihangana. Nagira ngo mbabwire uru rugendo rw'agakiza ntiruryoshye, ahubwo haryoshye iyo turi ko turaca. Ayo mashini imbaraga Yesu tuyakome cyane. Amen. Gira isengesho Habakuki yaduganye, yavuze ngo mwumve uko yasenze. Bibiliya ivuze ngo Habakuki abwira Imana ngo zohagarara ku munara wo gushiba amakobo. Hamwe basenga, ndabizi ni nazo gusenga uraza kumbwira ngo urangirira neza, ariko uyu munsi ngomba kukubaza ni ryari, ni kuwa kangahe, ni tariki zingahe? Hari abantu bamaze kurengerwa kumva ararengewe hano turaha, ugasenga amasengesho yayandi y'imyidodombo. Imana ngo imenye ko Habakuki yaje afise urubanza rwo kuvuga ati uza kuvugishwa, akavuga ndamuhagarika ati ikubwiye ni ryari, ni tariki zingahe, ndarusha. Hari umukecuru twasenganye turi hano mu ishamba, turiko turasenga, agenda hakurya ariherera, twumva kubisa induru ku munwa. Ujya amasengesho ari ubwoko bwinshi, twese turiruka kuraba ati nyokuru ubaye iki. Ubugabanije bavyumve, aratubwira ati mwebwe ni ndabahamagaye. Turamwe ati twe twumvise induru ukomeye, avuga ati si mwe nahamagaye, bo nahamagaye bariyizi. Atatubwira ati niba induru yanje muyumvise, nkeneye ko mwijuru bayumva, ndapfuye ndahwereye. Induru yawe ino musi ijuru ryaryumvise. Imana igomba kumva gutaka kw'abana. Impamvu Imana abajije Mose gufise iki, yari yumvise imyidodombo bamaranye igihe. Habakuki ngo aza gusenga, aravuga ngo nzohagara ku munara wo gushiba amakobo ngo numvirize cyari bumbwire. Ariko aravuga ngo uyu munsi ntari bumbwire gusa, ndamubaza ngo bigezehe. Imana ngo iravye mu mutima wa Habakuki ibona yaje yikakishije. Hari abantu baza gusenga bafitisha Imana, akavuga ati jewe uwo yimpanuye yibaza kubera iki. Amubwira ngo Habakuki, icyambere ngira nkumenye ivyo nahishuye cyane ivyo navuze ndafite igihe nabishingiye. Nagira ngo nkubwire isezerano ryose ry'Imana, aho Imana hose igambiriye kukugeza, tuvuge ngo amen. Muzi aho icyo Imana iduhisha kuva aho ibivugiye no kuhagera. Kuva Imana ivuze uyu munsi no gushika ku isezerano, hariho ikintu bita ishure ihinguye. Ukaburara kandi Imana mwavuganye, bakagusohora mu nzu Imana mwavuganye, kandi atari uko igambiriye kukugirira nabi, ahubwo kuva aho ivugiye. Uzi impamvu Imana itabwiye Abisirayeli ko inyanja itukura ihari? Igihe yaje kwa Mose, yabwiye Mose ngo genda ukure abana banje mu gihugu cya Egiputa bajane mu gihugu cy'isezerano. Mose araza arababwira bose ati Imana yavuze tuve hano. Baramubwira ngo zana ibimenyetso. Muribuka ko Imana akoresheje imbaraga zikomeye, muvugire ngo amen. Kugeza aho Imana iteza ibikere sinzi ko mubizi, irabwira ibikere tuyu munsi ndabahaye uruhusha rwo kujya ibwami. Ugwa mu gitanda cy'umwami agwemwe, ushikira mu isafuriya bafundikirireyo. Mwibaze ko vyarenganye kuri bariyeri z'ibwami, nta muntu abibajije indangamuntu, kubera ko igihe cy'Imana cyari cyageze. Ikigutindije muri ibyo bigeragezo suko Imana itakuzi, sinuko abarozi bakugizeho ububasha, ahubwo igihe cy'Imana. Ubwire mugenzi ngo ntikirage. Tuvugana uko igihe cyageze ibintu birikora vyonyene.
uwakwimye aragusaba, uwakuroze ntibikunda, uguhiga arakubura, kubera ko n'igihe tuvuge wamina, n'igihe kiba cyageze.